birori vyo gutanguza ku mugaragaro ubuhinga bushasha bwitwa Rihameri na Lumikash vyatunganijwe n'ishiramo ryo gutumatumanako amakuru Lumitel rifadikanije na mairie ya Bujumbura kuri uyu wa kane igenekerezo ya 12 Gitugutu umwaka wa 2017 mu gisagara ca Bujumbura. Nkuko vyashikirijwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura mu ijambo ryiwe ngo ubwo buhinga bushasha buzogabanya cyane intambamyi zijanye no kurisha amakori n'amatagisi vya mairie ya Bujumbura bwongere bworohereze abatanga kori hamwe nabo bose bifuza kurisha ico cose muri mairie. Les contribuables qui jadis devraient se présenter à la mairie abatanga kori bategerezwa kuja muri mairie kurihirayo amakori n'amatagisi hamwe n'ibindi baheranye, ariko ubu harafashwe ingingo nziza yo kurihira mu mabanki. Mu nyuma twasanze harimwo intambamye nyinshi, hariho amazone atarimwo amabanki, abatanga kori bikabasaba kubanza kwiyunguruza baja kuriha, bakarindira umwanya munini kugira ngo babatunganirize, abandi nabo bagatanga ibipapuro barihiyeko vya magendo. Ni muri iyo ntumbero twashizeho uburyo bworoshe. Kuriha mairie hakoreshejwe Lumikash si itegeko, si no kugomba guca inyuma amabanki, ahubwo n'uburyo bwiza mairie ya Bujumbura ifadikanije n'ishirahamwe Lumitel izaniye abanyagihugu mu kuborohereza mu kuriha amakori n'amatagisi vya mairie hamwe no kubakingira intambamyi bahora bagira iyo bagiye kuriha. Kuvyerekeye ugukurikirana ingene ubwo buhinga bukoreshwa, mairie ya Bujumbura ifadikanije n'ishirahamwe Lumitel barashizeho ubuhinga bwa none buzofasha mu kumenya idonido y'amafaranga yinjiye no gukora ivyegeranyo ibiharuro bijanye n'ubutunzi. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati n'inyigisho zo gukundisha igihugu ari nawe yatanguje ku mugaragaro ubwo buhinga Rihameri na Lumikash mu ijambo ryiwe yarashimye cyane ugufashanya hagati ya mairie ya Bujumbura hamwe n'ishamwe Lumitel babicishije muri ubwo buhinga bwiza kandi bukuragiye mu gisagara cose mu ntumbero yo korohereza bene gihugu. Je salue alors le partenariat entre la mairie de Bujumbura. Ndanezerejwe n'aya masezerano ya mairie ya Bujumbura n'ishirahamwe Lumitel ashingiye ku buhinga Rihameri na Lumikash mu ntumbero yo korohereza abanyagihugu. Mboneyeho n'akaryo ko gukeza mairie ya Bujumbura ihejeje kwifadikanya na OBR, nongera ndayisaba guhimiriza abanyagihugu ngo bijukire ubwo buhinga bwo kuriha mairie. Tout en lui recommandant de sensibiliser la population à adhérer à ce système de déclaration et de paiement. Naicegera c'umuyobozi mukuru wa Lumitel kubwiwe ngo ubwo buhinga n'inyishu nziza yoroshe kandi zimbutse ku batanga kori. Désormais les contribuables peuvent payer kuvubu abatanga kori barashobora kuriha ubwoko 8 bw'amatagisi. Aha twovuga impapuro zisabwa n'abajejwe intwaro, amatagisi yo gutwara abantu n'ibintu, amatagisi y'agataka, amatagisi ku bituro, amatagisi ku bidandazwa, amatagisi ku masoko, amatagisi ku bikogwa, hamwe n'amatagisi ku gupangisha ibibanza vya leta n'ibindi. N'uburyo bwiza ku batanga kori kuko bworoshe kandi buzimbutse. Pour les contribuables, et les moins chers car les frais de tenue de compte sont gratuits. Muri ivyo birori harerekanywe amareresi abiri, imwe yerekeye ibikorwa bikuru vyaranze ishirahamwe Vietel, iyindi nayo yerekeye ingene ubwo buhinga Rihameri na Lumikash bukoreshwa. Mu mpera y'ivyo birori umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Lumitel yarahaye utuganuka abanyecubahiro bari bateye iteka ivyo birori.